Turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe. Mu Rwanda sentare yungururizwamo imanza iriko irihweza nimba yoshiraho umurwi w'abacamanza baburanisha umenyesha makuru Dieudonné Niyonsenga Batazira Cuma Hassan. Nk'abantu mu muryango kujayo urubanza kurasubika kubera amadosiye bamwimye, natwe nk'umuryango tuba tuharenganira. Kandi mu Rwanda abanyarwanda bose baratuje, ariko ni jewe n'umuryango wanje dufite akaga. Twakoze iki? Uyu ni Pirimiyani Rukebesha, umuvyeyi w'umumenyesha makuru Cuma Hassan. Mu vy'imigenderanire ya Kongo n'u Rwanda ku busabe bwa Amerika, Kongo yoba yiteguriye gukorana ibiganiro n'u Rwanda. Idonido yano makuru yose ni mukanya. Ijwi rya Amerika nongere ndabahe ikaza makuru twafitiye. Turatangurana na mugenzi wacu Edi Rwema yaduteguriye akaba agiye kudushikiriza agezweho iganino kw'isi. Umuherwe Sebastian Pinera wabaye perezida wa Chili yitabye Imana aguye mu mpanuka ya kajugujugu. Ibi byemejwe n'ibiro bye. Mu itangazo ibyo biro byagize biti tubabajwe no kubagezaho inkuru y'akababaro y'urupfu rw'uwahoze ari perezida w'igihugu. Iryo tangazo rivuga ko kajugujugu yari itwaye Pinera w'imyaka 74 yagiriye impanuka mu gace ka Lago Ranco gasurwa cyane na ba mukerarugendo kari mu birometero 920 uvuye mu murwa mukuru Santiago. Abandi bantu batatu bari kumwe bo bararokotse. Pinera yategetse Chili manda ebyiri hagati y'umwaka w'2020 kugeza 2014 no mu 2018 kugera mu 2022. Minisitiri w'umutekano w'igihugu Carolina Toha yavuze ko Pinera azashyinguranwa ibyubahiro byose bigenerwa umukuru w'igihugu. Byari bimenyerewe ko Pinera akunda kwitwara muri kajugujugu ye. Ikinyamakuru Forbes cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikunze gusohora urutonde rw'abakire cyane ku isi kivuga ko Pinera yabarwagaho umutungo ugera kuri miliyari 2 hafi n'igice z'amadolari. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda barashinjwa kwica abaturage bagera ku 10 mu ntara ya Ituri. Inkuru twateguriwe na Oriane Tangishaka. Umutegetsi w'igipolisi c'agacimbiri ka Mambasa yabwiye ikinyamakuru c'abafaransa ko ibiziga vy'abo bantu vyatowe mu bice bitandukanye vyo mw'ishamba ry'ako karere. Uwo mutegetsi yongeye avuga ko igisirikare ca Kongo kiriko kirahiga abagwanyi bari mu gace ka Irumu, uturere twa Ituri na Beni hafi y'intara ya Kivu ya ruguru. Umwe mu bayobozi b'amashirahamwe yigenga i Mambasa yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abantu 13 bishwe, benshi muri bo bakaba barabarimyi. Ibiziga vyabo vyari bikiri mu mirima yabo. Ku munsi w'Imana amashirahamwe yigenga yari yavuze ko baharuye ibitero 23 bikekwa kuba vyarakozwe na ADF mu kwezi kwa mbere mu karere ka Beni honyene. Muri ivyo bitero bavuga ko hishwe abantu 80. ADF ni umugwi w'abagwanyi bagizwe ahanini n'abaganda bo mu idini rya Islam kuva mu mwaka wa 19. Niho batangaje icese ko bakorana n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu. Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Abanyasenegali bafite ubwoba ko igihugu kirimo kigana habi haba mu bucuruzi no ku ruhande rwa demokarasi. Ni nyuma y'uko Perezida Macky Sall atangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu yarateganijwe tariki ya 25 z'uku kwezi asubitswe. Umucuruzi Hassan Fall ugurisha caguwa yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ko yaterwaga ishema n'igihugu cye cyari kimwe mu bifite amahoro na demokarasi isesuye mu karere giherereyemo kagizwe n'ibihugu bimaze iminsi bibamo za kudeta. Uyu mucuruzi Fall yagize ati tariki ya 25 y'ukwezi kwa kabiri wari umunsi ukomeye aho abaturage bagombaga kwihitiramo abayobozi babo, none Macky Sall yambuye abaturage bagera kuri miliyoni 18 ayo mahirwe. Abagize inteko ishinga amategeko muri icyo gihugu kuri uyu wa mbere bemeje ko amatora asubikwa kugeza mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Ibi bivuze ko Perezida Sall azakomeza kuyobora igihugu kugeza nibura mu mwaka utaha ubwo azaba abisikana kuri uwo mwanya n'uzamusimbura.
Perezida Sall avuga ko yabitewe n'uko abagize inteko ishinga amategeko n'akanama karinda iremezo ry'itegeko nshinga bananiwe kumvikana ku rutonde rw'abakandida. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi basanga uyu ari umugambi yari asanganywe kubera ko mu ishyaka rye bafite ubwoba bwo gutsindwa. Abandi basanga ari amayeri yo kugumisha Perezida Sall ku butegetsi. Ibi byatumye hirya no hino mu gihugu haba imyigaragambyo yo kwamagana icyo cyemezo. Kuri uyu wa mbere leta yafunze interineti ku mpamvu yita ko ari ikoreshwa nabi ryayo mu gukwirakwiza imvugo zibiba urwango mu baturage. Mu itangazo, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko bahangayikishijwe n'icyemezo cyo gusubika amatora muri Senegal. Zimbabwe yateye intambwe igana ku gukuraho igihano cy'urupfu mu mategeko ahana yayo. Leta muri icyo gihugu yashyigikiye umushinga w'itegeko ukuraho icyo gihano. Umuntu wa nyuma uheruka guhanishwa icyo gihano byari mu mwaka w'ibihumbi 2005, ariko hari abantu benshi bagifunzwe bahanishijwe igihano cy'urupfu. Minisitiri w'itangazamakuru Jenfan Muswere yavuze ko inama y'abaminisitiri yemeje umushinga wo gukuraho igihano cy'urupfu. Mu itangazo yavuze ko babikoze nyuma y'ibiganiro bitandukanye bagiranye n'abaturage hirya no hino mu gihugu. Avuga ko ibyo biganiro byagaragaje ko abaturage bashyigikiye igitekerezo cyo gukuraho igihano cy'urupfu. Yagaragaje ko mu itegeko rishya abantu bazahamwa n'ibyaha bikomeye bazajya bahanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Gusa ntibiramenyekana igihe inteko ishinga amategeko izatora iryo tegeko. Ishyaka riri ku butegetsi rya ZANU-PF niryo rifite ubwiganze mu nteko. Amakuru ava mu butegetsi agaragaza ko abantu 79 aribo bahanishijwe igihano cy'urupfu kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu mwaka w'1980. Perezida Emerson Mnangagwa w'imyaka 81 ari mu bashyigikiye ko icyo gihano kivaho, dore ko nawe ubwe yigeze gukatirwa igihano cyo kwicwa muri za 60. Icyo gihe yari yahamijwe icyaha cyo guturitsa gari ya moshi ubwo yari akiri mu nyeshyamba zarwaniraga ubwigenge. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ibihugu 87 byari bigifite mu mategeko yabyo ahana igihano cy'urupfu, nk'uko byemezwa n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International. Itangazamakuru rya leta muri Siriya ryatangaje ko Israheli yagabye ibitero mu ntara ya Homs mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru bya Siriya Sana yavuze ko indege zabo z'intambara zaburijemo ibyo bisasu. Televiziyo y'igihugu yavuze ko ibindi bitero byagabwe hagati mu gihugu mu ntara ya Homs. Mu cyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari zagabye ibitero ku mitwe y'abarwanyi bashyigikiwe na Irani iri muri Siriya na Iraq. Ibyo bitero byahitanye abarwanyi benshi, byari bigamije kwihimura kuri iyo mitwe iheruka kugaba igitero ku basirikare ba Amerika muri Yorodaniya. Mu kwezi kwa mbere ibitero bya Israheli hafi ya Damascus, umurwa mukuru wa Siriya, byishe abarwanyi 8 barimo abo mu mutwe w'iterabwoba ushyigikiwe na Irani. Ibitero bya Israheli muri Siriya byari bisanzwe bimenyerewe, ariko byarushijeho kwiyongera kuva umutwe wa Hamasi ugabye ibitero kuri Israheli mu kwezi kwa 10 umwaka ushize. Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi ry'Amerika. Umugore wo muri Irani bikekwa ko ari we ukuze mu gihugu yitabye Imana ku myaka 125. Eugenia Mukankusi adufitiye inkuru irambuye. Masume Sanetologi yavutse ku itariki 23 y'ukwezi kwa 9 mu mwaka 1898. Yavukiye mu mujyi wa Mashhad nk'uko televiziyo ya leta yabitangaje, hamwe n'ifoto ye n'ikarita ye imuranga. Ku myaka 125 atabarutseho, yari akuze kuruta Umufaransakazi Jeanne Calment, kugeza ubu wafatwaga nk'uwari ukuze kurusha abandi ku isi. Uyu yitabye Imana mu 1997 ku myaka 122 n'iminsi 164. Irani yatangiye kwandika imiryango mu bitabo mu 1918, imyaka 20 Tolohi avutse, nk'uko babifashe icyo gihe. Mu mwaka wa 2020 itangazamakuru ryo mu gihugu ryatangaje urupfu rw'umunya Irani wo mu bwoko bw'Abakurde. Ibyangombwa byamurangaga byerekanaga ko yari afite imyaka 138. Mu gitabo cya Guinness gishyirwamo ibintu bidasanzwe byaciye agahigo ku isi, umuntu ukuze cyane ku isi ubu ni ukomoka muri Espagne, Maria Brañas Morera, uzizihiza isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 117 ku itariki ya 4 y'ukwezi gutaha kwa gatatu.
Arakoze mugenzi wacu Edil Rwema kuri ayo makuru yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza. Ayo mumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika tuyahera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwira ivy'ingwano ikaze iri kwibera mu duce twa Shasha, Kikuku, Bweremana na Kiroche. Utwo duce twegeranye n'igisagara gitoyi ca Sake kiri ku birometero birenga 200 uvuye Goma. Umenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani Bakomera yanyarukiyeyo avugana na bamwe mu banyagihugu baba muri utwo duce. Hoye ikiruku ni ruguru y'ishashi gihonde ku bw'amavombe menshi turukuva n'amasansi. M23 waye iri kumanuka ishashi. M23 uri kurwana n'abande? Mayimayi kusonye imbere yo kusanga M23 ishashi. Turi kugenda igombe. Uyu ni Madamu Nyirahabimana Deodansia, umugore uri mu kigero cy'imyaka 43 twahuriye muri quartier ya Mayutsa muri Sake hateganye n'imisozi ya Karuba muri Shasha. Afite imizigo n'abana be babiri. Ahunze imirwano ikomeje hagati ya FARDC na M23 irimo kubera muri Shasha na Kiroche, uduce dukikije Sake. Gusa kumenya aho imirwano nyirizina ibera biragoye kuko tutabashije kuhagera. Abarimo guhunga baza mu mujyi wa Sake bemeza ko M23 itarava muri Shasha, ariko hari uduce turimo ingabo za leta FARDC na Wazalendo. Nibyo ntitwabashije kubyibonera n'amaso yacu ngo tubihamye ubu. Gusa uyu ni Bwana Musabyimana Jean Marie, umugabo twahuriye ku kiraro gihuza Sake na Kiroche werekera Shasha, atubwira uko byifashe mu nzira. Mu nzira uko byifashe tuvuye Shasha. Mu kuva Shasha rero turaje tugeze mu nzira, Abazarendo nibo bari mu nzira ni Kiroche. Guverinoma yeri hano mu nzira mu makamu nimwo yibereye Ikiroche isoko hakurya ni hiri Shasha M23 iri kurasagura abaturage, iri kubica. Abantu bari kuja mu soko, abantu bari kuja kuzana ibyo kurya. None Shasha ubu ngubu biri mu bande? Shasha M23 iri mu soko hagati Musanze. Bazarendore hano Kiroche ku dispa ku bitaro naho bari. Bazarendo niho bari. Aha turi uhagaze mu mujyi wa Sake. Icyo twumva ni urusaku rw'imbunda nini n'intoya zivugira mu duce imirwano iberamo hagati ya M23 na FARDC ikomereje mu gace ka Shasha na Bweremana mu nkengero za Sake mu teritwari ya Masisi. Umujyi wa Sake urimo kwakira impunzi nyinshi zivaho imirwano irimo kubera. Muri aba baturage harimo abahunze kuva mu cyumweru gishize ubwo inyeshyamba z'umutwe wa M23 zafataga agace ka Shasha basatira na Kiroche. Abarenga 1000 bakiriwe mu mujyi muto wa Sake. Abo tubashije kugeraho muri Sake bakiriwe mu bigo by'amashuri ndetse n'isengero. Baravuga ko kuba bahunga babayeho mu buzima bukomeje kuba bubi cyane. Icyo basaba kuri leta ya Kongo n'abagira neza ni ukubazanira ubufasha vuba byihuse mu kurinda ingaruka mbi zishobora kubageraho cyane izifitanye isano n'umwanda. Ahanga tubayeho nabi cyane kuko ibyo kujya byarabuze, ibyungu byose twarabitaye, ibyo gutekamo ndabyo tukibona. Ubwo ngubwo tubayeho ku bushake bw'Imana, kurara no kuramuka ni ubushake bw'Imana tugasaba abayobozi kugira ngo badufashe kw'ibyo byo kurya ndetse n'ico twatekeramo, tukamenya ngo aho turerekeza ni hehe, wenda inzara igapunguka muri makeya. Pandasi yahunze aturutse Karuba muri sheferi ya Bahunde, ubu hafitwe na M23. Avuga ko kubona ibyo kurya kuri we n'umuryango we bigoye cyane kubera guhunga buri munsi. Je kugera hano na manje kuva ikabuba nari ndangije amezi 2 duhuze kuri Shasha. Ejo bundi kwa gatanu n'umugoroba niho twisha amasasu menshi, niho twageze hano usaba ko mu gitondo. Byatangiye bikubita gute kugira muve muri Shasha? Yari bisasu byinshi ni M23. None se ubuzima hano byifashe bite? Ubuzima turiho nabi, nawe uri kureba kundu bari guteka, abana kuryama hasi, abandi ni benshi tukaryama no hanze. Bagufasha iki? Ibyo kurya
n'amahema byose n'iby'ubu nta n'icumu twazanye, reba n'ukuntu turi guteka no gutira n'imiti yo kudufasha. Umujyi muto wa Sake ukomeje kwibasirwa n'ibitero bya M23 kuva mu cyumweru gishize, aho uyu mutwe wisubizaga Karubana Shasha muri grupe ya Mupfunyishanga, aho ingabo za Kongo FARDC zihagaze ubu ni Kiroce ku bitaro bikuru bya grupe ya Shanga. Imbere yaho gato hari imitwe ya Wazalendo zifatiye mbere mu kurwanya M23. Kugeza ubu ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubucuruzi bikorerwa kuri uyu muhanda byarahagaze kuva mu cyumweru gishize. Nta modoka cyangwa moto ishobora kuva Goma ngo yerekere muri Kivu y'Epfo inyuze mu teritwari ya Kalehe. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Jimmy Shukrani urakoze. Tukivuga ku vy'intambara muri Kongo, ico gihugu co baciteguriye gukorana ibiganiro n'u Rwanda kugira ngo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ihere. Amakuru y'Ijwi rya Amerika dukesha ikimenyesha amakuru Africa Intelligence gifise icicaro mu Faransa avuga ko Amerika ariyo yasavye Kongo kugurura inzira y'ibiganiro na leta y'u Rwanda. Inkuru irambuye na Venuste Nshimiyimana. Iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru Africa Intelligence gifite icyicaro mu Bufaransa kandi cyandika amakuru kivana mu bigo by'ubutasi by'ibihugu bitandukanye. Cyandika ko mu kwezi gushize kwa mbere Perezida wa Angola Joao Lourenço yohereje i Kinshasa Mathias Bertino Matondo ushinzwe ibiro by'ubutasi bwo mu mahanga. Icyari kimujyanye kwari gutegura urugendo Perezida Felix Tshisekedi agomba kugirira muri Angola kugira ngo aganire na mugenzi we Lourenço ku ruhare yagira nk'umuhuza n'u Rwanda. Africa Intelligence ivuga kandi ko iyo myiteguro yose ikurikiranirwa bya hafi na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken wasoreje mu kwezi gushize muri Angola urugendo aheruka gukorera muri Afrika. Uruhare rwa Angola nk'umuhuza w'u Rwanda na Kongo, Minisitiri Anthony Blinken yaba yararuganiriyeho kandi na Perezida wa Kenya William Ruto waba waravuze ko ashyigikiye uwo mugambi. Ikinyamakuru Africa Intelligence ikomeza ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushyigikira ko umuhuza w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Joao Lourenço yaba umuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo. Cyongeraho ko abajyanama ba Perezida Tshisekedi babyakiriye neza, gusa Perezida wa Kongo yavuze ko iyo mishyikirano itazaba igihe cyose ingabo z'u Rwanda nk'uko abivuga zizaba ziri ku butaka bwa Kongo, ndetse niyo mpamvu yaba yarasabye ko ziva muri teritwari za Masisi na Rucuru ndetse no mu mujyi wa Bunagana uri mu maboko y'umutwe wa M23 kuva mu mwaka wa 2022. Ikindi gitangazwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence kuri iyo mishyikirano nuko umwaka ushize Perezida Tshisekedi yohereje umujyanama we bavukana Jacques Chibanda Tshisekedi kuvugana n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Yajyanye n'umujyanama wihariye wa Perezida Kahumbu Ndungu Bula bakunze kwita Kawo. Imishyikirano ngo yaba yarabereye mu kirwa kiri mu nyanja y'Abahinde, iza gukurikirwa n'urugendo intumwa ya Perezida Tshisekedi yitwa Aaron Ilunda yakoreye i Bunagana, aho yabonanye na Bertrand Bisimwa uyobora umutwe wa M23. Ibyo kandi byabaye hashize ukwezi abayobozi b'inzego z'ubutasi z'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye ku biro bikuru bishinzwe ubutasi mu mahanga by'Ubufaransa i Paris kugira ngo bungurane inama kandi bumvikane ku ngengabihe y'imishyikirano. I Washington ntacyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika iratangaza kuri iyo ngingo, gusa Minisitiri wayo Anthony Blinken yakunze gusaba ko inzira yonyine yagarura amahoro mu karere ari ibiganiro bitaziguye hagati y'impande zirebwa n'icyo kibazo. Yabaye igisubizo cyacu.
Ijwi ry'Amerika dutandukira amakuru y'imikino ubu naho inkino za kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma c'igikombe c'umupira w'amaguru c'ibihugu vya Afrika kiriko kibera muri Cote d'Ivoire no musi kwa gatatu kirabandanya. Nigeria iza guhura na Afrika y'Epfo mu gihe mu rundi rukino Republika ya Demokarasi ya Kongo iza guhura na Cote d'Ivoire. Niki abantu biteze muri izo nkino? Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiriye ko na Steve Gateretse umenyesha amakuru w'inkino akorera Radio Iteka FM iri Bujumbura mu Burundi. Inkino za kimwe cya kabiri gikuri cya nyuma ni inkino zizoba zimeze neza. Ibihugu byitabiriye zino nkino ndetse binashitse muri demi-finale ni ibihugu by'ijambo muri kino gikombe cyo ku mugabane wa Afurika, kuko buri gihugu buri gifite igikombe kimwe no kuduga. Nka Congo bafite ikirenga kimwe, South Africa baragitwaye bafite kimwe, ekipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire nayo yakiye n'amahiganwa nabo bafite igikombe cya Afurika kirenga kimwe, ndetse ukaza ukabara Nigeria bafite ibirenga bibiri. Igikombe no ngo demi-finale ishitswemo n'ibihugu atarabashitsi muri ino faze. Match zirahari kandi zirakomeye kuko ugaragaje kuraba amakipe ko yagiye ararengana kuva muri phase de group ndetse kinjira muri kimwe cy'umunani gushika no muri quart de finale. Ejo ku munsi w'ejo demi finale aza kuba yinjiramo n'ikipe nayo ko n'imiburiburi igeze muri demi finale harakazi yagiye irakora kuva muri phase de group uravye ko bagiye barakina n'ikipe n'imiburiburi uretse nka Cote d'Ivoire, izindi zose zirimo y'aba Congo, y'aba Nigeria, y'aba South Africa, urabona ko n'ikipe zifite parcours zitandukanye. Reka dutangure nko ku rukino ruzohuza Nigeria na Afrika y'Epfo. Urwo rukino rubona gute amahirwe ya uwuhe mugwi? Ni match igoye kubera ko na makipe ashitse muri demi-finale mu buryo butandukanye, kubera ko South Africa ugaragaje kuraba mu itsinda barimo bari kumwe na Egypt. Nivyo bihugu bivuga ngo byari birango itsinda bavuga bati aba baraza kurengana, ariko Egypt murabizi ko yaratashe ntiyashoboye kuronka uburenganzira bwo gushika kure. South Africa ni igihugu kigeze muri demi-finale giciye kuri za penalty gitawe n'umunyegori wa Mamelodi Sundowns, umunyegori mwiza cyane. Abakurikiranye urukino rwahuje ekipe ya South Africa hamwe na mu minota ya nyuma Cape Verde yaronse kwita ngo amaokaziyo yo gushobora gutsinda igitsinda, ariko umunyegori wa South Africa abagarura muri match akora save imeze neza cyane, biza gutuma baja muri prolongation bikora kuri za penalty. Ekipe y'igihugu ya South Africa ironka qualification ko yavaye impeccable y'umunyegori. Mu gihe ku rundi ruhande ekipe ya Nigeria ni ekipe kuva mu matsinda uretse urukino rwa mbere agabuye izindi zose bagiye batsinda. Naho ku rukino rundi rw'ejo rwa kimwe cya kabiri hagati ya Republika ya Demokarasi ya Kongo na Cote d'Ivoire ubona gute? Cote d'Ivoire ndetse na Congo nayo ni match ikomeye ugaragaje kuri parcours ya Cote d'Ivoire. Ni ekipe navuga ngo yaronse ikibanza cyo kuza muri betime de finale no mu mere perdare nawe wa nyuma yafunze ama ekipe 16 mugabo uburyo bagenda bararengana gukuramo ekipe champion nka Senegal, ukaraba n'uburyo baronse qualification kimwe cya kabiri gishiri cya nyuma, bisa n'ibitangaza mu mupira w'amaguru. Mu gihe Congo nayo navuga ngo quart de finale rukino batsinze bigaragara ko ba merite intsinzi, betime de finale baronse qualification bakuyemo Egypt. Ni match navuga ko igoye kubera ko Cote d'Ivoire muhira niba yategura no mahiganwa urayiha amahirwe kubera ko igihe bitega ko ari hivira munsi ho yaviriyemo. Mu gihe Congo nayo ishitse ngaho no munsi ifite abakinyi bayihetse ku mugongo, bakinyi nka Babakambu, bakinyi nka ba Yohan Wissa ndetse na capitaine Chancel Mbemba. Ekipe n'imiburi urona ko nayo ifite amazina yo kwitega muri match ikomeye ku munsi w'ejo. Gusa Cote d'Ivoire yafite ama absence y'abakinyi bari majeur batazogaragara muri match yo ku munsi w'ejo. Nibaza ko bizoha Congo amahirwe yo kuza kwigaragaza, ariko nubwo bari 50-50. Mu kuragiza mu ijambo rimwe ku vyerekeye igihugu categuye ico gikombe Cote d'Ivoire, gushika ubu ibintu vyagenze neza ku vyerekeye abarorerezi, ku vyerekeye umutekano, uvyitegereza mu ijambo rimwe? Nta vyerango de, ariko birasumba vyabaye muri Cameroon. Hanze ikibuga imeze neza, nta makuru mabarasohoka ava muri Cote d'Ivoire y'abantu bapfuye bapfiriye kuri stade kubera ko habaye imisunikano. Navuga ngo bisa n'ibimeze neza. Kiriya kibazo naco cyabonetse ku bafana ba Cote d'Ivoire bamenagura ibintu ko ari kutakira defete batsinzwe bitsinda bigera kuri bine. Mugabo ugerageje kuraba ubu bimeze neza, baraza kura amastade aruzuye. Ndavuga ngo igikombe ko biri kose harimo reisite idasanzwe. Murakoze cyane Steve Gateretse, ndabashimiye. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika twandanirize ku kiganiro Amerikana mwateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ejo kuwa kane tariki ya 8 y'uku kwezi kwa kabiri, urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzumva impande zombi bwa mbere mu rubanza rw'abaturage barega Donald Trump ko adafite uburenganzira bwo kongera gutorerwa umwanya w'umukuru w'igihugu. Bene izi manza ziri muri leta nyinshi zitandukanye. Muri make turibanda kuri uru rwatanze izindi kugera mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Ikaze mu kiganiro Amerikana.
abarega Trump bemeza ko yigometse ku gihugu kuko yahamagariye anashishikariza abayoboke be gutera Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu hano i Washington DC ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021. Bashingira ibirego byabo ku gika cya 3 cy'ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga ry'igihugu kivuga ko uwo ari we wese watatiye indahiro yo kubaha, kubungabunga no kurengera itegeko nshinga akigomeka ku gihugu atemerewe gukora mu myanya iyo ari yo yose yo mu butegetsi. Ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 9 2023, abaturage 6 bo mu ishyaka ry'abarepublikani nka Trump bo muri leta ya Colorado mu burengerazuba bw'igihugu baregeye urukiko rw'ibanze rwo ku rwego rwa leta yabo, bavuga ko Trump yatakaje uburenganzira bwo kuba yakongera gutegeka igihugu. Bunganirwa mu mategeko n'abavoka b'umuryango udaharanira inyungu witwa CREW, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, urwanya amakemwa mu nzego z'ubutegetsi. Basabye ubutabera kubuza guverinoma ya leta yabo gushyira izina rya Trump ku mpapuro z'amatora y'amajonjora yo mu ishyaka ry'abarepublikani azahaba ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 3 k'uyu mwaka w'2024. Amajonjora niyo ntangiriro, uyatsinze mu ishyaka rye niwe urihagararira mu matora ya nyuma y'umukuru w'igihugu. Ku itariki ya 17 y'ukwa 11 gushize, urukiko rw'ibanze rwa Colorado rwaciye urubanza ruvuga ko Trump afite uruhare mu bikorwa byo kwigomeka ku gihugu, ariko ko afite uburenganzira bwo kwandikwa ku mpapuro z'amatora. Abaturage barega Trump bajuririye urukiko rw'ikirenga rwa leta yabo ya Colorado. Trump nawe yararujuririye. Noneho ku itariki ya 19 y'ukwa 12 gushize, narwo rwemeza ko Trump yagize uruhare mu gitero cy'abayoboke be kuri Capitol, ruvuga ko yatatiye itegeko nshinga igika cya 3 cy'ivugurura ryaryo rya 14, ariko rwavuguruje urw'ibanze rwo rutegeka ko Trump adashobora gutorerwa umwanya w'umukuru w'igihugu. Trump n'ishami ry'ishyaka ry'abarepublikani rya leta ya Colorado babijuririye mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Nibwo rero ejo kuwa 4 ruzumva impande zombi ziri muri uru rubanza. Ijwi rya Amerika. Ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemejwe mu 1868, imyaka 3 nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu, Civil War mu Cyongereza, yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Igika cyaryo cya 3 kibuza kugaruka mu butegetsi abantu bose bari barabaye mu myanya y'ubuyobozi bateje iyi ntambara baranayirwana. Cyanditse ku buryo gikumira abigometse ku itegeko nshinga n'igihugu igihe icyo ari cyo cyose, ariko cyari cyarasinziriye kuva mu 1872, Congress, inteko ishinga amategeko, imaze guha imbabazi, amnesty mu Cyongereza, abari barafashe intwaro barwanya igihugu. Ntikigeze gikoreshwa na rimwe kuva icyo gihe cyose kugeza ubu. Uretse ibyo, n'abahanga mu by'amategeko asobanura itegeko nshinga, droit constitutionnel mu Gifaransa, ntibagitekerezaga cyangwa ngo bacigishe muri za kaminuza. Byahindutse bitewe n'igitero cyo kuri Capitol. N'ubwa mbere mu mateka y'igihugu iki gika kigiye mu nkiko. N'ubwa mbere kandi gikumiriye umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu nk'uko urukiko rw'ikirenga rwa Colorado rero rwabyemeje. Umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu uzahagarika izi manza zose kuri iki kibazo cyo gutorwa cyangwa kudatorwa kwa Trump. Ruramutse rugumishijeho icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Colorado, Trump ntiyazongera kuba umukuru w'igihugu burundu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi, maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
akaba ari no ngaha duciye dusozera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo. Nshimire abagize uruhara bose muri yo. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe, mwinga bw'ivyuma yari Nadia Taha, Etienne Karekezi yaraduhagarikiye. Ku izina rya bagenzi banje bose ndabirike bantu ndabifuriza kubandanya mudoranirwa mu vyo murimo vyose, turongera mu masaha ari imbere. It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.